Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Numwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye. Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi mwashimye kumviriza iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 2026 umwaka w'ibihumbi 2025. Numwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kubona hari abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye ariko bakaba batazoronka uko biga bifatwa na bamwe muri bo nk'ikumirwa rifatiye ku nyigisho mu Burundi. Nayo ibiheruka gushikirizwa n'umushikiranganje w'indero mu nama nkenguzamateka aho yavuze ko mu kurungika abaja kubandaniriza amashure mu mahanga hatazongera kwisungwa amanota atakindi rigamije kiretse kwiha akaryo ko kubandanya amanyanga yahora yibonekeza mu gutora abagenda kwiga hanze. Muraza kuvyumviriza mu ntango zano makuru yacu. Abarimyi b'icayi bo muri komine Rusaka baridogera ishiramwe OTB ko ritabahaye uburusho bwose bari baheraniwe mu mpera z'umwaka uheze. Abo barimyi bavuga ko bahawe amafaranga make cyane ugereranije nayo umushikiranganje yari yavuze ko bategerezwa kuronswa. Navyo nyene twabibateguriye. Nayo mu gisagara ca Bujumbura ibiciro vy'ibifungurwa bimwe vyankenerwa birabandanya kuduga bigatuma ubuzima butoroha. Abo banyagihugu bamenyesha ko ugufungura buri munsi bigorana ku batari bake. Zari ingingo nkuru ziyagize. Mukanyi sase amakuru mwidonito. RP. Izi ni biki numvaga yemwe. Reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Wibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Iyo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. RP. Ndasubiye kubaha ikaze. Amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata c'indero. Bafata ukubona hari abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye batazoronka uko biga mu makaminuza ya leta kandi baratoye ikibazo ca leta nk'ikumira rishingiye ku nyigisho mu Burundi. Abo ni bamwe muri abo banyeshure bashikiriza inyuma yaho umushikiranganje w'indero no gushakashatsi François Havyarimana avugiye imbere y'inama nkenguzamateka
amateka ku munsi wa kabiri uheze ko kaminuza za leta zitazosubira kubakira bose kuko ari benshi bikunyurwa nuko ata buryo leta ifise bwo kubaha bose ingurane bita preburse. Abo banyeshure basigura ko bashitse inkokora bumvise ibivugwa n'umushikiranganji, bakabona ko umwana akomoka mu miryango idafise amikoro bitazoba bigikunda ko abandanya yiga. Dukurikire umwe muri abo banyeshure yaganiriye na RPA. twebwe twarangije igice cy'amashuri yisumbuye mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu umwaka w'ishure mirongo ibiri na kane turimwo n'agahinda cyane ariko tumaze kumvira kumva leta yavuze ko muri ibihumbi 15 zose bagafashanya abanyeshuri 2,000 gusa. Twagiye kunyurwa n'ibiganiro umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yashyize imbere y'inama mpuzamategeko aho yishe yuko urwo rufatiro rw'ayo manota kugira ngo barose agafashanyo abanyeshuri 2,000 gusa mu bihumbi 2015 bamenye icyo kibazo ko ata buryo leta y'Uburundi ifite. Icyo tukaba cyari nk'inkuru y'incamugongo bita ikumira rifatiye ku nyigisho mu Burundi, aho amashuri ya kaminuza azoca aba aherewe abana bo mu miryango bifashe, imiryango itunze, abana bose bari ku butegetsi batunze bafite ibihinda n'ibihimbirana. Natwe tuza tuva mu miryango ibayabaye tukazoca tuba babandi ataho tuzokwishika tuzoca duherera mu gihe cya mbere cy'amashuri yisumbuye turaturuhukira imuhira. Abo banyeshure babona kandi ivyo biriko birababa ko bituma n'umwete wo kwiga ugabanuka ku bakiri bato, narirya hari ababona ko n'abize batakironka ubushobozi bwo kubandanya amashure yabo. Dusubire twumvirize uwo munyeshure. Usanga n'abanyeshure barasanzwe bariko bakuza amashure mu nyuma zacu batanya bacu bamunacu bose bavuga bati twebwe tuzaze tuva muri iyi miryango ifite amikoro make, nta kamaro yo kwiga, ntacyo bikimaze batwiga, cyaba cya kibazo ca leta duhura n'uja muri kaminuza kuko ntaho bizotera kwiga, ntihagifatirwa ko amanota twarose ahubwo hazofatirwa ko uburyo leta izo ifise hari naro bidateka ivutu abanyeshure bose bariko bariga. Sashaje cyane cyane leta y'Uburundi y'igihugu bane ntaryo bazi batekanya ntunganye kugira ngo ubaho Uburundi twese tuze turiga dusatwe twese twokonka Uburundi muvyeyi wacu. Mu gihe bavuze yuko aya kaminuza ya leta aho tudashobora kuyigamwo natwe atari tubishobora, ariko ntuvugane uko bigenda kose bashyireho uburyo canke basagire imfashanyo mu bihugu byahora kuva na kera bidufasha kuko nabo nyene twese agiye bariga bafashijwe na leta y'Uburundi n'umuvyeyi wacu twese twonka. Turatakambye wowe tashyuha akeneye ku buryo ubumenyi dufise dushobora kugenda twese guhera muhira, guhera mu bushomeri, guhera mu kwangara atatu turiko turifasha kandi twari n'ubumenyi n'ihangiro ryo kubandanya amashuri ya kaminuza. Iberutse kuvugwa rero n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana imbere y'inama nkenguzamateka ko amanota umunyeshure yaronse atazosubira kwisungwako kugira ahabwe uburenganzira bwo kuja kwiga mu mahanga, vyerekana ko ubwo bushikiranganji bukeneye kubandanya amanyanga yahora yibonekeza mu gutora abagenda. Bishikirizwa na Ndacayisaba Felix, icegera c'umukuru wa CREDEJ, ikigo cishinze gutsimbataza indero hamwe n'iterambere ry'ugwaruka. Felix Ndacayisaba atomora ko ayo manyanga yibonekeza mu itangwa ry'uburenganzira bwo kuja kwiga mu mahanga, aho usanga harungitswe abanyeshure biciye ku kimenyane. Umviriza Felix Ndacayisaba, icegera c'umukuru wa CREDEJ. Muri CREDEJ twarakurikiranye inyishu zatanzwe n'umushikiranganji w'indero aho yari kuyishura ku bibazo by'abakenguzamateka Igitega, aho yavuze ko hagiye kuza harisungwa uko umuntu yize, uko umunyeshuri yize, hamwe n'iyo n'agacavamwo mu guhitamwo aho bazorungikwa mu mahanga, ibyo twita les bourses d'études,
aho gufatira ku manota yaronse. Yaranatanze n'akarorero aravuga ko nk'umunyeshuri ava mu ntara ya Cankuzo aho bita mu Cendajuru mu gihe yoba yaronse amanota nka 70%, uwo munyeshuri yorungikwa kunonosora amashuri yiwe mu mahanga, ariko uwundi wo mu yindi ntara canke mu kandi gace we yise ko yoba yize neza yaronse 75 wagasigara, ariko akagenda uwo yaronse amanota 70. Murumva ko ari ibintu biteye isoni cyane. Muri Kedeje gusa ntibyarutangaje kuko tumaze kuronka abanyeshuri batwituye batubwira ko barenganijwe, hariho abaronse amanota make gusumba ayo bari bafise, barungitswe kwiga mu mahanga mu vy'amabourse d'études, ariko we ugasanga arakumiwe arasigaye. Rero izi nsiguro uri kuraziraba bigaragara ko umushikiranganji yarondeye uburyo yo kumira ahubwo abana banyarucari kugira ngo bikunde bahe amabourse d'études abana babifise, kuko mu matohoza twakoze twaramenye ko hari amanyanga menshi akunda kuba muri iki gisata cyo gutanga amabourse, aho bigaragara ko abana b'abategetsi aribo barungikwa cyane kukarisha ubwenge mu mahanga. Umuvumo ku gihugu kuko baba ariko barungika abana batabikwiriye, ntibaheza ngo bazane umusaruro ukwiye. Ikigo cishinze gusimbataza indero hamwe n'iterambere ry'ugwaruka Credeje gisaba ko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwokora ibishoboka vyose abanyeshuri bose bakiga mu buryo bumwe, hanyuma amanota akaba ariyo ashigwa imbere. N'ubu dukurikirane Ndacayisaba Felix, icegera c'umukuru wa Credeje. Muri Kedeje rero tukabona yuko nukuri ingendo yohagarara, hakisungwa ubumenyi, hakisungwa amanota umwana aronse mu ishuri, kugira ngo bikunde barungika abantu b'incabwenge bazogenda bakanonosora maze bakagira ico baza kuzanira igihugu bavuye gukoresha ubwenge mu mahanga. Ikindi novuga nuko umushikiranganji yamaze kubona ko hari ubusumbasumbane mu bijanye n'inyigisho, akaba kandi mu vyajejwe ivyo ari vyo biri imbere. Twari twifuza kumusaba ko yotekanya uburyo bukwiye ashobora guha amashuri atandukanye yabaye yita ya ruguru canke ayo mu bisagara, kugira ngo bikunde ko abanyeshuri bose biga mu buryo bumwe, baronka abarimu babikwiye, baronke ibitabo bikwiye, kugira bikunde ko bashobora kwiga neza, hageze guhiganwa bahiganwe bose baronse inyigisho zikwiriye, maze habe guhitamwo uwaronse amanota menshi aho guhitamwo utarabikwiye. Ano makuru tuyabandanye mu bijanye n'uburimyi. Udukoko twonona turageramiye imirima y'ibigori ku mutumba Bigera, zone Gwisari, komine Mutaho, intara ya Gitega. Abarimyi bo kuri uwo mutumba bavuga ko bazowagirira uruhombo runini, bagatera kama abajeje uburimyi mu ntara ya Gitega kugira babatabare badatevye. Eki inkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Ubwo bukoko bumeze nk'impongwa bumaze igihe bushwaye umutumba wa Bigera uri muri zone Gwisari ya komine Mutaho, intara ya Gitega, ngo bugenda burarya buhoro buhoro ibiterwa by'ibigori. Abarimyi bahaye amakuru RPA ariko batashimye ko umwidondoro wabo uja habona, bashikiriza ko ivyo vyonye bitangura gutobagura amababi imbere yo kwinjira mu mutumba w'igiterwa. Mu kugerageza kurwanya two dukoko, bamwe mu banyagihugu ngo baratwegeranya kutuba turi ku mababi maze bakatwica, ariko rero batomora ko ubwo buryo budakwiye mu gihe badashobora gushikira udukoko tuba twamaze kwinjira imbere mu giterwa. Bati amagorwa ntasiga yandi, utwo dukoko twona ngo twabateye nyuma yaho hari haheze igihe atamvurirwa muri ako karere. Abanyagihugu bo kuri uyo mutumba wa Bigera bakavuga ko bari bakoresheje uburyo bwinshi mu kugura imbuto hamwe n'amafaranga barihiye umwavu w'ikizungu naho batarawuronka wose. Bamwe bashikiriza ko barose igice c'ifumbire kuyo bari basavye, bakababazwa rero no kuba bazohagirira uruhombo runini. Abo banyagihugu bagatera kamo abajejwe igisata c'uburimyi mu ntara ya Gitega kugira babatabare badatevye. Mu ruganda rwa radio RPA twahamagaye kuri telefone yiwe ngendanwa urongoye ibiro vy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega, akaba yemeza ko yamenye ibijanye n'utwo dukoko turiko turona imirima y'ibigori aho muri zone Gwisari ya komine Mutaho. Ariko rero Oscar Uwikunda arongoye ibiro mu vyo bijejwe harimwo uburimyi mu ntara ya Gitega, akaba ataco yashimye gushikiriza ku bijanye n'ico bariko barakora kugira bagarukire kuri abo barimyi batewe n'ivyonyi. Arakoze Emmanuel Niyungeko. Tukiri mu bijanye n'uburimyi,
abarimyi b'icayi bo muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro baridogera ishirahamwe rihingura icayi mu Burundi OTB ko ritabahaye uburusho bwose bari baheraniwe nk'uko umushikiranganji w'uburimyi yari yabibemereye mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abo barimyi bavuga ko bahawe amafaranga make cyane ugereranije nayo uwo mushikiranganji yari yavuze ko bategerezwa kuroswa, bakongera bakananegura n'ingene ako gashimwe katanzwe. Idonido na Nadeje Irakoze. Ibirarane vy'amafaranga y'uturusho tw'imyaka 2 bari baheraniwe niyo umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico yemeye kwigenekerezo rya 2026 Kigarama 2024 ko bagiye kuronswa imbere y'uko umwaka w'2024 uhera. Ivyo yabishikirije igihe yari yagendeye abarimyi b'icayi bo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza, amaze kumva ko hari bamwe mu barimyi baranduye icayi bagatera ibindi bitegwa kuko atanyungu bahakura. Twabemereye yuko ubunyene twatanze itegeko yuko uburusho baronka bagiye kubutanga bufatanye bwo twokwita uburusho kimire bw'imyaka 2. Iyo myaka rero 2 bica ibashikana ku karusho kashikana 156 ku kilo. Ibyo rero bituma ko leta ubunyene mu maguru masha ikidebroka amahera ashika ku miliyaridi 4 n'imiliyoni 600 zirenga kugira ngo abene gihugu barigwe. Kandi nababwiye yuko twamaze gutanga itegeko yuko ayo mahera bashaka kuyaronka imbere yuko bonane ishika. Ariko naho umushikiranganje w'uburimyi yari yabijeje kubaronsa utwo turusho bari baheraniwe, abarimyi bicaye bo muri komine Rusaka intara ya Mwaro banegura ko bayahawe hagati mu kwezi kwa mbere umwaka w'2025. Naho nyene aho kuronswa amafaranga 156 ku kilo baronkejwe amafaranga 70 ku kilo, bongera bahabwa amafaranga y'umwaka umwe gusa. Igihe umushikiranganji Dodico yavuze cuko baduza akarusho ku murimyi w'icayi bakashira ku 156, sinavuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Yarabesha bene gihugu kuko amafaranga batanze n'amahera 70 ku kilo. Ahara 70 ku kilo ntawuzi biri umuntu yaramurumva ngo he bishaki. Bacu batanga y'umwaka umwe basabye gutanga ay'umwaka wa 2023 shira 2024 56. Ikindi kibabaza abo barimyi nuko ayo mafaranga yagashiruka bute bari baheraniwe imyaka itari mike, basanze hari abo bakuyemwo amafaranga y'umwavu bashize mu mirima y'icayi, kandi ayo mafaranga y'umwavu bahora bayakatwa ku mafaranga baronswa iyo bashoye umwimbu wabo. Ivyo abo barimyi babonamwo ubusuma. Amafaranga baduhaye ateye isoni cyane kuko uharuye ntitumenye ko ari badukata no kwa yacu. Bwa mbere uwari atahize kuriha amase bashira mu katamu twofuma turiha buke tumwe twahora turiha ku kilo cy'umuntu asoromye yari guhembwa amafaranga 305 agaca ahembwa amafaranga 300. Ubu rero baraye babahagarikiye adashuka bute kabo ngo ntibakabaha ngo kubera bagiheranye ayo mafaranga y'amase. Bikadutangaza cyane agashuka bute karariha amafaranga y'amase. Ibyo ni ibintu bitumvikana. Abene gihugu rero bose bababaye bashavuye bagiye kukirandagura cyose, baraba ikindi kintu bashobora kuhakorera. Kubw'ivyo abo barimyi bicaye bo muri komine Rusaka bavuga ko badashimishwa na gato ukungene leta itabaha agaciro bari bakwiriye. Nari gicayi cari kimwe mu bitegwa byari kuzanira amafaranga y'agaciro igihugu. Kubwabo bakavuga ko nivyabandanya uko atakibuza igitegwa c'icayi kizobandanya gitituka mu Burundi. Bagasaba rero leta y'u Burundi cane cane ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gushira mu ngiro ivyo bwemeye ko bugiye kongereza amafaranga bahabwa ku mwimbu wabo. Uruganda rwa RPA twarondeye umushikiranganje w'uburimyi Prosper Dodico, ariko akaba ataco yashimye kubivugako. Arakoze Nadeje Irakoze. Dusozere ano makuru mu bijanye n'imibano. Ibiciro vy'ibifungurwa bimwe vya nkenerwa mu miryango birabandanya kuba hejuru bigatuma ubuzima butoroha. Abavuganye na RPA mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko ugufungura buri munsi bigorana ku batari bake. Eki inkuru tubibaze Elvis niyo mwungere. Abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igisagara ca Bujumbura bayaze na RPA bamenyesha ko bimwe mu bifungurwa vya nkenerwa bitaborohera uko babisuma. Imbitangwa n'abo banyagihugu n'ibiciro ivyo bifungurwa biriko
uyu munyagihugu aratubwira bimwe muri ivyo bifungurwa akamenyesha ko mu mezi abiri aheze ibiciro vyadugijwe hafi inshuro zibiri. Ikiro c'ibiharage ibihumbi 4, umuceri ubayabaye uri kuri 5, imbufu y'ibigori isanzwe igura 3,6, originale igura 4,5. Kiretse ivyo bifungurwa abo twaganiriye mu banyagihugu bavuga ko n'ivyo kubitekesha vyadugijwe. Makaro baguhaye igiceri cyo kujya gushusha guteka icayi ubahera kuri 2,000, umufuko wose bakubwira ngo mbe ngo bageze ku mabe yangahe kuko bagurisha uko bishakiye. Kinjira amavuta nayo nigeze mu bihumbi 11. Mu bushikiranganji bw'ubudandaji begwa n'ikigwa ry'ibiciro ntitwashoboye kuronka umushikiranganji Nijimbere Marie Chantal kugira agire ico ashikirije kw'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa ribandanya kwibonekeza no kwidogerwa n'abanyagihugu. Tubibutse ko muri Kigarama umwaka uheze kw'igenekerezo rya 27 umukuru w'igihugu akaba ari yavugiye imbere y'abarundi mu kiganiro yahaye abanyagihugu be n'abamenyesha makuru abategeka ubushikiranganji bw'ubudandaji ko mu misi itarenga 2 iyo ngorane y'iduga ry'ibiciro iba yatorewe inyishu. Inyuma y'ico kiringo cababa ukwezi bamwe mu banyagihugu basaba indongozi z'igihugu gutorera inyishu iyo ngorane y'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa bakavuga ko atagihindutse bagiye kugwa mu bana. Elvis niyo mwungere nawe nyene arakenuye. Ivyo n'ibiki numvaga yemwe. Reka reka amakurani n'agahinda gusa mu bisata vyose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata vyose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Nyano duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa Mungu. Nkabashimiye mwebwe mwese mwashimye kudutega abiri. Ano makuru mwayashikirijwe na jewe Emmanuel Ndayishimiye naho ubutaha.